Mbega sana. Kuje kare kandi mama wawe yarambwiye ko zakututevye. Cyashitse nyine ndumva itiro bucyaca kwandi iryame. Kuryama amasa kandi ari muri weekend. Nambe dufise akazi. Oya mbere nzokwirirwa ngaha niryame ndabe ko naruhuka neza. None nza gufasha kuruhuka. Ejo. Muhoza Muho Muhoza Muhoza Muho Ngo dufungure Muhoza vyahiye Muho Muhoza Aiko Muhoza aho sanga bashavujwe nuko nakubuje zijya nyama kigiye kigabo cyawe ko kirakugurira Hama Muhoza ubu naho ugeze mu gucuzanira abatunzi Nakubujije Olivier ubu naho ugeze mu batunzi aho ubigize kugira ngo nkomeshe jewe Haje bazako zijya nyama wariye zizokwijanuka kandi noneho kijya kigabo navugira ngo haraho kizokugeza bakangwa nubwo bwiza bwawe gusa Muhoza Muhoza kumbura wicare hasi utekereze umva ivyo ndakubwira Muhoza Muho nanje utaje ngo dufungure Sifungura ndara ngaha nyene mpakabuce sinkagwa ngo hari imvura hari imbeho simva ngaha Muhoza Muho Muhoza Mama Sami umunsi wajyamiri nari numva ashaka kuruhuka Ego na kagatoki kahiye sinzi ko bakakuzanira mubwire amacuma kanzanira Macumi Yes mabuja None Samantha mwoba mwabonanye Ngishika nabonye asohotse hano Juste yarasohotse ninjiye casanga ugiye mu rugo cyangwa nje kuryama Hari cyo mwavuganye Oya ntari cyo ashaka tuvugana Machu muzanira gatoki gakeya kwisahani Aha pepe kambuzi Yazanira gatoki tuzimbutse uri imbere Kubera ikiga mwana udashaka ko muvugana kandi mbona ujya mwana w'umukobwa gukunda Mama impamvu ituma ntifuza kuvugana na Samantha niyo nyene y'urukundo kuyo mukobwa sindamyumvamo na gatoya Ariko Gasami ningene mbona muberanye Urazi Gasami nkujya mubanye ingene byonezera kandi wowe unteye iteka ridasanzwe niko yamaguhenda misi yose yaje hano maho gatoka ahubwo nirire ariko si jewe nyene ndabibona ujya mwana mukobwa aritonda arubahana ni umwana ategera ni mwiza
kandi noneho no kwiga yarize. Mama, urukundo rw'iki gihe urushizemo caranga mutima, usanga ubuzima bwawe uri kurabushira mu kinogo. Kanatsinda Samantha sumukobwa w'indoto zanje. Ekada. Mugaje niko nabibona. Kandi sinshobora kuguhatira kuvyo udashaka kuko niwe uzi ikikubereye. Gusa mwana wanje ikintu no guhanura, uzukunda umugore wawe, uharanire kumwubaha, uharanire n'agateka k'abakenyezi bose. Ego. Mama, ico ni ikintu ntegerezwa gukora mu buzima bwanje. Ntegerezwa gukunda umugore wanje, ntegerezwa kuzomwubahiriza, na cane cane ko akarorero ndagakura kukuntu papa yagukunda, yakwitaho, kandi papa yari umuntu aharanira neza y'umuryango wiwe. Ntegerezwa nanje gukurikiza iragi ryiwe ku buryo nanje mba papa w'ukuri, kandi ndakwemereye ko nzobikora, kandi ivyo ndabikubwiye ndakwijeje ko nzobikurikiza. Okay. Ariko muhigo yanibaza ko budakwije neza mu mutwe. Ibintu usigaye ukora ntibihuye n'imyaka yawe ufise. Noneho ngo wambwiye ko waraye imbere y'umuryango wanje ushaka iki? Azerekire muri ano masaha utanariye kandi utwaraye ubusa. Meze neza. Nigire muri siporo ndaza gufungura ngarutse. Uja muri siporo udafunguye aho nubona ko ushaka kwiyahura hamusigire ibibazo jewe. Ariko nakubwiye ko meze neza kandi nacumba. Macho. Yes boss. Hayo bari bwotsa. None nkikura amata finagana ngwe kuyihanagura nce ndoyoza. Oya, birekera uraza koza mvuyo ngiye. Subiza tabi. Boss tujane none. Ye muri sport. Muri sport ni modoka. Ye muri gym. Ndawutegera boy none. Nijya rumaze kubona je n'uwo. Kumubwira mama. Mutegurire hari. Benshi kweli kuguma wirengagiza icyifuzo cyane. Icyifuzo nyabaki gasheri wanje. Narakubwiye je ko amashuri yandambiye. Mbashaka kwirongorera kandi nawo ndishaka atari wewe. Ni wabinkundira nzokubera umugore mwiza. Yego bwa mbere agira ngo nugufye nata. None wajingitse? None sheri untwenga. Aho ntatwenga. Ibyo urabona ko kije imyaka yo kurongoka. Reka gutwagwa n'ibishobisho n'agakuko. Banza wige. Iyo ni indi etape tuzogira ko mu nyuma. Iyo myaka yose twakundanye atamugambo ufise ko gamuto. Oya so kuvuga uko. Banza wige. Iyo ni indi etape tuzogira ko mu nyuma. Yabaza ko nokorerwa nk'umwana w'abandi mu ishuri. Hajya wewe
uja gufuhira mushikawe ugasuja mu bandi nkaho umengo ntafise basaza babo ese ndi mubono nkawe aho kubera uri mubono kuze negire so gukora rari uri na mushikanje ibyo asubira naho ukimenye umusaza hagati ya jewe nawe nije kamari wa mawumva nimba wiyemera cuza ngahandi akwereke bazaza gukora ubwo bwirabure bana ngene gasa ukore ku musaza wanje rero neza nubwo bitanyorohera ariko ndavyihanganira ndamwubaha kuko niwe musaza wanje fise angeze iki ngaha gufata umutuzo wawe nanje ntaco ntazihanganira kuri wewe gikuru no kumbera umukunzi mwiza kandi ambiza ukuri sinarizwe mu nyuma cyo bituma nakubwira icyogana rwose ibiri ngaha byose numva amajwi yavyo ambwira ko ariwe mukobwa tugiye kumarana ubuzima bwanje bwose sigaje kuri iyi si mu vyiza no mu bibi niba nkundira ndakwijeje kuzokubera umugabo mwiza kandi azovyishimira umaso yawe ndabona kwitandukana ry'abandi bahungu kw'iyi si nta kintu kigoye nk'icizere ngirira icizere ndazozishima buri gihe Imana iguha ico wayisavye ndumva nishimye kuba ndi kumwe nawe umuhoza w'umutima wanje nzokora ibishobose vyose kugira ntunce mu myanya y'intoke ndakunda uburyo uri umukobwa w'umwete umukobwa yifitiye icizere ukora umwuga atabandi bakobwa ndabona bawukora niwakomeza ndakwijeje kuzotera imbere buri gihe inzira kugeza ku terambere bigoye ariko iyo ukomeje nta kibuza utagira ku kintu c'akamaro mu buzima ndakwishimiye umunsi wa mbere nkikubona niho nabona ko uri uw'indoto zanje z'ubuzima bwanje niba umugabo mbona wandemewe uri icyuzuzo cy'umutima wanje hari izo tumana kwibagira Sandra we namushikawe n'ibiki Sandra agiye he namutumye amakoto ujya mukobwa wawe ubona ko umurimo igendana ari we n'ujya musazi muhire ashaka kunyumva ubu rero shaka ngo umusazi nka muhire ubu Sandra yasubiranye n'ujya musazi muhire nta mukwe w'umusazi nshaka nka muhire mu rugo rwanje amajambo urazi narenda mutaye ko ngo ndiko ndaruta ndiko ndahanura nta musazi nka muhire shaka mu rugo rwanje nta mukwe w'umusazi nshaka iwanje ariko mama basi ko nawe ndakurevye nganye ubenga n'ujya mukobwa wawe shaka bakwe ubu rero ave mu ishure akuzana bakwe ngaha mukuru wacu umukobwa murazi ko mwamukwe mwiga mu mwaka w'indwi umutwara kumurongoza umugabo we yamuharika n'umukobwa yize naje mu ntwara kudandaza amashure ndaheba abo twiganye bose na kaminuza barahejeje none nuje kadufise ku cyizere nawe mushaka ngo abakwe none jewe mushaka ngirere basi nimukora ico mushaka mu wese akora ico ashaka jewe mu ndeke nimukora ico mushaka nta gukora ico dushaka kuko umuvyeyi wacu duhanura ariko mama ndakurahiye Sandra akazova mwishu akazana bakwe ngaha umuntu wese azobiramwo mu ruhara mama sindakubesha nawe naho wamvyaye zobashangiza imbere y'ubutungane
Wow. Uya turagutorera hagufi. Nanu ngiye mu butumire gatoya mukanya ndagarutse. Okay. Nanje ngira mbanze meza karaporo camba ndiryame ngira turasubira ku mugoroba ne wagaruka. Ha muryoherwa. Yego. Karibu. Felicitation. Narumvise ko waronse invitation sigaye ukorera mu gisagara nawe. Ndazi byarakugoye cyane kuko si benshi byorohera. Erega byose nabitse kugira ngo ndakwekere. Sana. Ndamubwiye kuba kure yawe. Ati yabikoze kubera jewe. Sikoteri nkuru. Fajari. Nagusabye kunyigishura. Urawe bandanya n'ujya mu kirazira kutubapanga imyuga bidasiba. Nje simara imyuga. Leo muhiye kakubanye. Amarangi yo kuyasigaho byagenewe uyisiga ku matama. Reka ni ibintu tweko kazi sanzwe nkora. Mbe wafunguye? Ziyanye washize mu kilo cyose cy'umunyu. Urari ndeyo zijya no kuzisesa naziceshe. Akira banywa ya. Hama utuja gusuma uteke nanje ndashonje. Ujya we ndamaze kubibona naho musaza wigira umusaza aragukunda cyane. Sha. Buriya rero ifuha yiwe rimbabaza. Ndavyihangana kuko nawe ndi musaza wanje ngujya noronka. Musaza wanje ndamukunda cyane. Kandi ndamwishimiye. Akareka ndakwiye ko bazange. Ki? Mwe murazinani cyane. Ikigugu nicyo cyo kwivanga mu bintu byanyu. Tamara rafisha. Erega nanje urampanye. Ako umuzukuru wawe nka wewe. Akira mwana. Tora nawe sha muzukuru. Hanyuma sokuru wanya heza kanaguzwa. Oyambanya kurega na Sana. Reka nitegemje mu rukundo rwawe. Kuko niwe Mungu namye ndindiriye mu buzima bwanje bwose. Sana, ndagukunda n'umutima wanje wose. Muho. Ubu ntacyo nkivuze kuri wewe. Sigenda guhamagara kwitaba kikaba ikibazo. Cyangwa watinya musaza ko asubira gusanga duhagararanye ngaha. Chama ko mvuga ibikenewe. Gutwovuga byinshi bitagira akamaro. Niwishinga kuyoboka musaza w'igihume akujya. Umenye ko atawundi muhungu uzosubira kuronka ameze nkanje. Ariko mbabarira. Sinobandanya kugendana n'umukobwa ameze nkawe. Mu gihe Burundi bwuzuye abakobwa beza kandi benshi. Egezayo. Sindi giti cyamanyu sekoroka n'igiti. Ndi cyamwa cyakorotse korokana n'imbuto. Imvura ni yagwa nzotoha. Mbitamaze kuba. Muta! He Mutama! Nauriyo. Ah.
yagiye kuraba abandi batama bagenzi. Okay, nari twari yari. Nari ndamuzanye kakarage karakize. Ariko kabanje kuntesha umutwe. Asha, kavuye kure. Ubwo mubwiye tugura ifana. Nta cyazoguhaho mbona mwarahuje. Yego kweli. Aha! We harabibaza ko cengira no wandika ijuju. Umengo sinzi umwanya wo kuja ku isoko no kuvayo. Inyuma sha. We haraho umaze umwanya utanyaguje utawo umutima wawe ntuba hamwe. Ubu rero habaye iki? Ubu rero wabonye ko umengo umwanya mwiza wo kuja kugana n'ibyo bigabo byawe. Numwanya wo kuja ku isoko. Kuva uyu munsi uzosubira kuja gusuma. Nzoza nagenda kwisumira ndakuzanira uteka. Abantu baba Ifunze mbavutse. Ni sawa. Mbonye imodoka nizere boss uko yacu. Ashe no musura mutomboje yirwa ngaho umunsi wose. Mukeneye kutangaha utaje nyuma y'inzu. Hanyuma cyo winjana koridoro. Hama nguce muranga muri saro usanga atari hari uce wicara umurindira. We turasubira. Sawa. Uri hano kuva ryari? Udashitse mu mwanya. Nanje kwishura abanyakaniye minerval. Utari bwabembwira nawe. Nari matsi iminsi nzasenda gusangaho na munsi ntanda gutomboje. Ujya nabura haswe kumbura nagira ngende. Reka tuduga nace ndaguherera urugo. Amikindi nace isa kwenda kugura telefone. Kubigitse ikibazo zozoraro ngeno bimbwira. Kubigitse mukotse. Nizera ko kwishuri bimeze neza. Biragenda bukebuke. Akankorera kasi ariko gukora. Birashimishije cyane. Aron, birasaba gukora cyane. Usaba gukoresha ingufu. Kuko urabona uyu mugisha ufise suwa bose. Cyane cyane abana bo mwibarabara bashobora gukora umuntu akwigisha akwitaho. Si vya bose. Nico bituma rero utegerezwa gukora. Bigusaba ko wigirira icizere no gukora cyane. Sivyo? Nanje ndahari kugira ngo ndagufashe kuzigera ko mukimana kinyeje amagara. Nzamukeze neza cyane. Sawa. Abo bazo tugere. Bana nukuri je ndabishimiye gose. Ico no basaba nuko mwokundana kandi mukubahana muri byose. Muhoza mwana wanje. Urabonye ubuzima Sami agukunze urimwo nawe ubwo arimwo. Ejo bigashika bigahinduka. Ntuzumuhemukire. Kuko nabakoretse ko agukunda. Hari benshi bari mu rugero rwiwe rw'ubuzima mugabo yirengagije. Yahisemwo wewe. Uramubera imfura. Hanyuma nawe ndamusaba yuko yokubera umugabo mwiza wakarorera. Niho urugo rwanyu ruzoba urw'amahoro. Sivyo none? Mama. Ndishimiye ko n'abavyeyi nkamwe ntarigere mbona. None natinye kuza muri no rugo. Niyumvira ko gwari bwo bwa nyuma urukundo rwanje na Sami rwarubaye. Ariko ivyo ndiko ndabona bisa nkaho ndi mu ndoto.
mbere sinibwira ko maze kwidondora ku bavyeyi biwe bazonyakira muri no rugo ariko nsanze muri abavyeyi batandukanye n'abandi ndabasavye muzombera abavyeyi beza. mwana wiyumva amahoro mwese muri abana banje kandi igihe sishobora kwivanga mu rukundo rwanyu kuko sinzi ico mwashimaniye. Ico nokora nuko nobahezagira nkaza ndanabahanura mu rukundo rwanyu kugira ntimuze mutumara amaze twe nk'abavyeyi banyu. Mama, ndabasavye mubwire icizere. Nzobera umwana mwiza muri uno muryango. Nzokora uko nshoboye kose nkorane n'ingufu zanje ariko sindamutakaza sana. Nawe muzombera abavyeyi. Maze imyaka myinshi ndipfuvye ndicuza impamvu ntahuye n'umuvyeyi mwiza nkawe. Ndabona uri umugabo wanje uri icyuzuzo cy'umutima wanje. Mwana tekana aha ni wanyu kandi ntuze witinye igihe cyose uzonkenera ndahari. Samwe kuraba vuba. Mama nivyo ndimo kandi merci beaucoup ukuntu mwayakiriye umukunzi wanje. Ego karibu ahubwo ndabaza Imana. umuhungu arashaka na mushikawe. Reka sha jembe naramyihanikirije kabisa. Zese kubona bari kumwe uwo munsi nzora aramenyekanye ngaha muri iki gisagara. Nawe usigaye ufuhira mushikawe namuhira. Oya suko biri gusa ni kumubuza bisanzwe ariko ndakubwiye umunsi zose kubona bari kumwe gusa uzoshimya jewe kamarondiwe. Nimba rero barahebanye baraba rero umunsi ohotse hereka nanje nobego. Umva nanje nashaka nereke muhire ko byose bishoboka. Yampebesheje mushikiwe tumaranye imisi 4. Abasazi ari kwinshi kweri ariko jembe we urakuje mu mutwe. Sha nawe nimbusiga ushuhira mushikawe noneho bamuhire babaye benshi. Shano kugaya urundi ariko ukungaye uyu munsi jembe singene ukubwira ariko ushaka mbe arbitre abantu bashaka gukina mushikanje jembe n'ikindi gihe kuzusubire kumbwira ibijambo nkene ivyo nimba ushaka ubugenzi mubandanye hagati yanje nawe ariko atari kuri mushikanje. Okay kumbe rero bakomeza nkuko burya bamuhira guma babandanya babe ibintu byawe gusa niwivugire gusa ndata mushikawe ufise urebe ingene bibabaje iyo urimo arononekera mu maso yiwawe n'abantu ushobora na bagenzi biwawe. Okay ntangorane ntari agenda uyu munsi simbona icyo navuga ku munezero w'ibintu mbandanye ndakubona nubwo kenshi bishika abantu bagatandukana je nduvana abanitaye mu kinogo cuzuyemo umuriro. Sheri
ndumva ntasiporta gutandukana nayo mwaya masaha. Gusa ikintu mbona ngira ndakwiyegereza uburubavu rwanje rw'ibihe byose. It means I'm gonna marry you. Be, icyo kintu cyumvira ibinyari cyangwa uri kuterwa n'ibishobisho. Reka tubyitondeshe. Hama nyuma tuzobigeraho. Umwanya wawe ntiwagera. Bebe, sinzi nkawe. But I'm ready for everything. Kuba bura yari wewe. Uyu munsi ntabwo ndagufise. Ahubwo icyo mbona yantegure your family. Hama mu minsi ndongika batama baze kunsabira irembo. Yeah. Uya hazogera umusore urukundo rwacu rubukuri rube ukuri nzokora cane gushika ubaye ubanje gushitsa ubaye ubanje nzokora cane gushika ubaye ubanje gushika ubaye ubanje. Muhoza. Sami, ko wanyarutse wamushikanye muhira? Ego mama, nariko ndanyaruka kuko hari ibintu nategereza kurara nje gukora. Okay. Naje mama Darcy niwe yaraje kundaba, niwe narimeje guherekeza. Ndanamuheruka kera ahubwo. Mwana wanje. Ujya mwana w'umukobwa namwishimi gushika naho. Umwana w'umukobwa yubaha kujya. Akunda ibikogwa. Oyo urazi gucagura. Mama, simbona uburyo nobikubwira, ariko mu majambo make wakoze cyane kukuntu wamwakiriye nawe yavyishimiye birenze ko atacizere yifitiye kumwakira muri buryo. Erega byose ndabira bw'urukundo ndagukunda kandi ntegezwa kureka uki amahitamwe yawe. Erega sigenzoza kukubakira urugo, ariko nawe mwana ndakubwire nshimitse umwana w'abandi ntazabeho yigunze na burya ari imfuvyi kandi uzumukundira umuryango. Naye kubganje nejo mwokwibanira nta ngorane. Mama, Jenny baza kuba ndamukuzaniye kumukwereka atamitegura isumbiyo vuba cyane ndaba ntanguye urugo rwanje. Jesse mbeje ejo nzogutwara kunaje muri piscine. C'est vrai? Hey. Ayo hose uzogenda ariko ntuzi yabuze umutekano ka baje. Aho ya uratsikunda bifa je na urahana. Muy. Acho nashaka tuvuga. Muy. Nugucunga cyane. Ariko ndatsurazi ko nkutse. Dafite umukunzi. Nifuza kurungika batama bakaza kumusabira irembo hanyuma akaza guko. Rero nka mukuru wanje we musaza wanje kandi uri mu bavyeyi nakusaba ko icyo kibazo gishira mu minwa yawe hama tugatanga isango. Kwa muhungu nawe nuwahe? Niwa wundi dusangana muri restaurant kandi arankunda ndamukunda.
umuhini wabo barankunda batitaye ku bibazo byacu.